ufise nibi uragwara kutavuze ndawutware kwa muganga sisi mbwiza ukuri nje ndakuza ndumu mama w'abana bane sisi urafise indawe sisi mbarira urafise indawe sisi urafise nkibibona akirikana ntujya urasinzira cyane usigaye uryamira sigaye icaye mu gitondo sigaye ndakinywa saa yine urafise inda ntayifise senti nayo fise sawa ngo tujye kwa muganga hoya mabuja barira rero ntunyirukane senti ndasubiye mu urafise inda cyane kandi ntumbeshe sinda gushwanira mbarira senti ndakubwemba amakoso urukura ni menshi ndakwiruka sa senti urafise inda wewe senti ni yande senti mbarira iyo nda ni yande senti uramara maje abavyeyi bawe bakumpaye nzababwira gute senti mbabara ntumbeshe senti Sikeneo ngaha mu nzu iwanje tuba turi abagore babiri fata inzira uduge nibyo wakeneye fata inzira uduge umviriza sinkeneye wabihise mu kunyeza ibi ni biki niko ndabona bikubona iki wewe ubibona ngaha mu nzu sike turi abagore babiri keza nibiki gakeza ko ibi ni biki ngandi ko ndabona uri kubona iki wewe uri kubona iki no urukura mwirukana umwana afuye iki kugira umwiruka je ngaha mu nzu iwanje sinkeneye ko tuba turi abagore babiri reka kumva ngo we na decision office yo gufata ngayo kwirukana umukozi utambwiye mugabo nije ndumugabo muri runo rugo nije ndumutwe umutwe rero nabyikore nk'umugore inzari rwanje ndamwirukanye nafata inzira duke nura mu mwijima ushire mu muco urukuru ngize ukuri nibiki nihe ngorane mufitanye nawe Cynthia wawe wa mukozi mwiza ukeneye kongeza umushahara arafise imbanyi what afise imbanyi okay me nimba afise imbanyi umwana reka turabe tumufashe reka umwana tumufashe umviza kumufasha ntashaka kuba mu nzu yiwanje ngize sishaka kubana umugore mugenzi wawe ni accident yamushikire ku mwana tumufashe none zimushikiye muri macho urabishikiye wewe no sindabishikiye mugabo ni ingorane zimushikiye turabe ukuntu twamufasha okay nari bari ingorane sa turabe ukuntu yene nyituranyituye ko namurenze akaniko gahembe sente akaniko gahembo ngiye umere nimba ratari ko gahembo nagufashe neza ndakurera nk'umwana mu rugo ura icyo nyituye niki fasinzira usuwane ntundirira ngo bikunde ntibikunda amaso zawe ntaga nkanga nakubwiye ati inyiture nituye reka tubahorera umwana bzinga uyu ni umwana aracari muto ya frere papa Brian nawe tubahana sente ndani rwanda mubari ndani ya uyu ni umwana wiwawe wamurenza kiri mutoya nasoni vraiment ibyo ukoreye we papa wambura nkinjere calm down yes ndabyumva reka kwanza wewe tumujya hanze kwa umwana wa reka calm down ndaza turaza kubivugana sibyo turaza kubivugana turaza kubivugana reka ndamureza amahera y'itike adugi wabo sibyo tora dugi wanyu hanyuma umwana uramuduga nyine wamuduhaye ari umwana tumurere umuhaye amahera y'itike adugi wabo ajye mu buzima bwiza mama Bria aho hose ga mama Bria wiyumvira yuko ari je bifite amakosa gusa uyumvira ko ari je bifite amakosa gusa uyu yarinde ngamuruno aho ugiye kuba muri shetani yante no ntabwo ari shetani ni wowe wabitumye yego uyu yarinde ngamunzu uyu yari umuyaya ntabwo ari umugore wanje nindi yasasira ku gitanda akatwose niwe warekeye umuyaya niwe yasa
niwe yasasa ku gitanda, niwe yakoropa ku gitanda, niwe yateka imisi yose, niwe yamenya boka yiwanje yuko yachafuye everything yariwe. Wowe ari busy umukozi, ibintu byose yamukozi yarashashe igitanda aranakijyamako kubera wewe muziko umukozi inja umukozi kila kintu umukozi. Why? Ibintu byose yari umukozi toujours umukozi yachakora byose. Tora n'amafaranga rukurumva ayo n'amafaranga y'itiki nandi yo kugufasha mu rugendo. Hamwe uyo mwana umurere neza nzogufasha rukurumva, kandi niyacikana imyaka ine nzoca ndamuzana ngaha aje kubana n'abana banje. Ariko mbenye ko ngiye kuba muzima. Nta buzima buzobaho, nzogufasha kira kintu cyose kuko uno mugore yapfa kugirira nabi.